Aya ni amakuru udakwiye gucikwa aho uherereye hose. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse. Ndazi ko mudukurikira muri henshi hagiye hatandukanye, baba bari mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi, abari mu bice bitandukanye mu bihugu bibanye ngaha umuryango wa Afrika y'ubuseruko, bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika, mu gice c'uburaruko, ic'ubumanuko, ic'uburengero. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze. Sinibagiye kandi abari ku migabane ya kure nabo babandanya gutwereka ko babana natwe mu vyo dushikiriza imisi yose. Niteka n'umunezero ntangire vyo gusubira kubana namwe muri uyu mugoroba. Tukaba tugiye kubashikiriza amakuru ariko avugwa cane muri iri ijoro, impinduka zikomeye cane nyuma y'ingingo zikomeye cane zagiye ziragira ingaruka ku bene gihugu. Hari n'iyindi yafashwe benshi bakagira bati ivy'i Burundi nagahomera bunwa. Mushikiranganji Dieudonné Dukundane yarayatangaje ko bafise impango mu gisagara ca Bujumbura bategerezwa kuja kwerekana kirangamisi c'ingene bapanga kubaka gushasha izo mpango bisunze igicapo gishasha c'igisagara, ngo utabishoboye bazomwaka itongo ryiwe barihe umunyamafaranga ashoboye kubaka uko leta ibishaka. Uyo mushikiranganji Dieudonné Dukundane kandi akaba yamenyesheje kandi ko ivyo kugura no kugurisha amatongo mu gisagara ca Bujumbura bigiye guhagarara. Mu ncamake, udashoboye kubaka ntazoba anarikuriwe kugurisha itongo ryiwe, bategerezwa kumunyaga utwiwe. Ni inkuru tugiye kugarukaho ku buryo burambuye. Abenegihugu bafise imyidogo myinshi kandi ikomeye cane, ariko kandi n'abahinga bagiye batandukanye bakaba bavuze kuri iyo ngingo yafashwe no mushikiranganje ajejwe inyubakwa, aho Faustin Ndikumana arongoye Parseme nawe ntabona kumwe n'umushikiranganje Dieudonné Dukundane kubijanye n'itunganywa ry'amatongo yo mu gisagara ca Bujumbura. Mukaza gukurikira rero ico yoba yabishikirije ko. Ni inkuru rero turaza kubagezako ku buryo burambuye, ntuze gucikwa. Umupolisi yabonetse ku mbuga ngurukana bumenyi ngahiko aratanga ubutumwa ku biturire biribwa mu nzego zitandukanye yahagaritswe. Gusa Desire Nduwimana n'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi ahejeje gutangaza amakuru mashasha gucawo umupolisi yagirizwa, ndetse n'ingingo ziriko zirisungwa mu gihe ariko arakurikiranwa. Mukaza kubikurikira muri aya amakuru. Mu ntara ya Rumonge hoho hari umumenyesha amakuru ari mu gasho witwa Phineas Ndayishimiye, arongoye uruganda rwo kumenyesha amakuru kuri Radio Shima FM isamirana muri komine n'intara ya Rumonge. Era ijoro ryiwe rya mbere mu gasho k'igipolisi mu Rumonge, ico yagirizwa n'ibindi byose vyerekeranye n'iyo nkuru. Mukaza kubikurikira muri aya amakuru. Ndagusaba kugira ufyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza aho uri hose. Ndaguhaye kaze. Imyidogo y'umunyagihugu inyuma y'ivyaraye bishikirijwe na Dieudonné Dukundane irabandanya. Ngivyi Burundi nagahomera bunwa. Barirukanye amakinga n'amamoto, barabomoye amazu ngo bagure amabarabara, baradugije ibiciro ko bashoboye, tibaraye batunyaze n'ikibanza mu masoko, none n'amaparisere ngo ni ngombwa bayahe abahashoboye bakibagira ko atabangana. Mushikiranganje Dieudonné Dukundane yaratangaje ko bafise impango mu gisagara ca Bujumbura bategerezwa kuja kwerekana ikirangamisi c'ingene bapanga kubaka gushasha izo mpango bisunze igicapo gishasha c'igisagara, ngo utabishoboye zo mwaka itongo ryiwe barihe umunyamafaranga. Hatanzwe itegeko yuko kugura no kugurisha amatongo mu gisagara ca Bujumbura bigiye guhagarara. Mu ncamake, ngo udashoboye kubaka ntazoba narikure kugurisha itongo ryiwe, bategerezwa kumunyaga utwiwe. Benshi rero niyo myidogo bafise. Faustin Ndikumana wewe ntabona kumwe n'umushikiranganje Dieudonné Dukundane kubijanye n'itunganwa ry'amatongo mu gisagara ca Bujumbura. Umviriza ivyo yoba yashikirije. Mu gihe ubushikiranganje mu vyajejwe harimwe inyubako Dieudonné Dukundane heruka gushikiriza mu ndwi iheze ko ukwezi kwa Nyandagaro 2023 kuzohera umuntu wese afise itongo mu gisagara ca Bujumbura atanze ikirangamisi c'ingere urupango rwiwe canke kibanza yahawe agiye kucubaka kugira ngo basanze abatabishoboye gice gihabwa ababishoboye. Faustin Ndikumana we arongoye ishiramwe Parseme Burundi siko abibona.
Umushikiranganji Dieudonné Dukundane avuga ko uwo mugambi uzobuje gushira mu ngiro imyiteguro y'imbona kazoza y'ibihumbi 2040. Faustin Ndikumana we akabona ko Burundi buri mu bihe bigoye ku bijanye n'ubutunzi, ahubwo nyabona ko hariho ibindi bintu byari bikenewe cyane. Faustin Ndikumana akaba atanga akarorero ko icambere cihutirwa muri iki gihe ari uko leta yobanza kunagura igisata c'ubutunzi hama agakurikira kubaka amabarabara yaba yo mu gihugu hagati canke ayo mu gisagara, ibiraro bikubakwa, ikibuga c'indege kigasubirwamo, ibijanye n'amatara n'amazi navyo bigasubirwamo. Uwarongoye Parsem akabaza ati none bagombe bahindura igisagara kandi kitagira amatara n'amazi, hakwiye gusubirwamo ingera amatara n'amazi bitunganijwe kuko bimaze imyaka myinshi. Ibindi bibazo Parsem yibaza ni ibijanye n'ahageze ibikorwa vy'iyubakwa vy'ibikono bizobikwamwo igitoro, ni stock strategique. Agira ati ko ikibazo c'igitoro ariho gihagaze, izo nyubako ko zitubakwa kandi arizo zihuta. Akaba bandanye yibutsa umushikiranganji ko ari handi hantu leta yari yaremeye ko hazokubakwa ariko gushika ubu hataranubakwa. Akaba hatanga akarorero k'isoko nkuru ya Bujumbura imyaze imyaka 10 hiya ariko gushika ubu ikaba itarubakwa. Ahandi avuga hatarubakwa na ahoze FFB ahari kuba akarere k'amahinguriro wa Rubondo mu Gatumba n'ahandi. Akabona rero nyabona ko akwiye kurabwa neza kw'intwaro ibereye iba iyashinze imizi, igiturire no kwihagira amatungo ya leta bikava kugira ngo nihabe ivyo kwegera kw'amatungo ku buryo usanga n'ivyo bibanza bigiye kugurwa nabo nyene banyonyeje leta. Ivyihutirwa rero no gutorera umuti ubukene nk'uko muri iryo shiramwe Parsem bari bimenyesha, bahamagara abarundi guca urwevu no guhindura ingendo kugira bashikira iterambere rirama. Iryo shiramwe ribona ko leta itari kwiye kwihutira guhinduriza inyubako mu gisagara ca Bujumbura. Faustin Ndikumana arongoye iryo shiramwe abona ko leta yari kwiye kwihutira gutorera umuti ibibazo bijanye n'ubukene buhanze igihugu. Arongoye Parsem akabona ko ubushikiranganje bujejwe inyubako bwategerezwa kwiga neza ibijanye n'umugambi w'inyubako mu gisagara ca Bujumbura. Ikindi kandi si Faustin Ndikumana yavuze kuri ivyo byo gusubiramwo inyubako mu gisagara ca Bujumbura. Gabriel Rufyira arongoye ishiramwe Rukoma abona ko abantu bubaka mu gisagara batisunze ibicapo bitegekanijwe arimo gusamara ku bajejwe gukurikirana hagufi ibijanye n'inyubako mu gihugu. Rufyira ariko agashima ko umugambi wo gusubiramwo igisagara ari mwiza, gemesha ariko ko ishirwa mu ngiro ry'uwo mugambi rikwiye kwigwa neza. Wewe leta ngo yari kwiye kubanza kugirana inama abo bose vyega kugira abatahure uwo mugambi banafashe mu gushira mu ngiro yawo. Abasaba ubushikiranga bujejwe inyubako kwisunga ivyo ibindi bihugu vyisunze mu gutunganya ibisagara vyiza. Uvyahanura leta nuko yokorana n'abanyamitahe kubaka amagorofa, bafise amatongo bagahabwa inzu zo hasi n'impapuro ndangatongo. Kavuga ko hatoba kwimuka abasanzwe bafise amatongo abubatse n'abatarubaka mu bisagara ngo baje kubaka ahari hagenewe kurima. Urongoye Rukome akaba bishikirije inyuma yaho ubushikiranganje byo bujejwe harimo inyubako butangiye ikiringo kidashika ukwezi ubu bafise amaparasera mu gisagara ca Bujumbura, cane cane aba muri komine kuja mu ubushikiranganje kuraba ibicapo vy'inyubako bivanye quartier barimwo. Kongera rero bagasabwa kandi guca batanga muri ubwo ubushikiranganje ndinganizo y'ingene bazokubaka mu myaka 15 iri imbere. Buyenzi akaba ariho tubandanirije nagihugu bavuga ko atabushobozi bafise bwo kubaka inzu za kijambere. Abanyagihugu rero muri zone Buyenzi komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura bakavuga ko atabushobozi bafise bwo kubaka inyubako za kijambere nk'uko ubushikiranganje bw'inyubako buheretse kubimenyesha. Abanyagihugu rero bakemeza ko babayeho mu buzima butoroshe bivanye n'ibiciro biguma biduga, bituma amikoro yabo aguma ari make, ibituma batabona ingene boshira mu ngiro ibisabwa n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo inyubakwa. Abanyagihugu rero bagasaba leta ko yobaronza uburyo bwo kubakwa bakazoza barayishura buhoro buhoro. Kindi basaba no gusigurirwa uwo mugambi bakagira ico baterera kugira uze ufasha iterambere ry'umunyagihugu aho kuza uhungabanya ukubaho k'umunyagihugu umutwo yabiriye akuya. Rero n'abenegihugu baba
bagira ico bashikiriza. Iyo niyo nkuru iriko iravugwa cane kuri uyu umugoroba, imyidogo yoyo irabandanya. Umupolisi yabonetse ku mbuga ngurukana bumenyi ariko aratanga ubutumwa ku biturire biribwa mu nzego zitandukanye. Yarahagaritswe ari mu biro vy'Inyamirama bariko arabazwa kuvyo yashikirije nk'uko bivugwa n'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi. Desire Nduwimana akamenyesha ko umupolisi yagirizwa kuba yarambitse ice inzego z'igihugu kandi atanafitiye n'ivyemezo. Kubwiwe ariko arakurikiranwa hisunzwe ingingo y'amajana 264 y'amajana 267 z'igitabo mpanavyaha. Ikindi ngo ivyo yakoze bitandukanye n'imirimo ajejwe kandi atawabimutumye. Niko rero umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi yoba yashikirije kuri wa polisi yagaragaye mwiheresi yazungurutse cyane ku mbuga ngurukana bumenyi afise idarapo ni Bibiliya, byose rero akaba yarabikoze yiyamiriza igiturire kiribwa n'abapolisi bo mu gipolisi c'u Burundi. Mu ntara ya Rumonge amakuru aturukayo nuko mumenyesha makuru hari mu gasho n'uwitwa Phineas Ndayishimiye arongoye uruganda rwo kumenyesha makuru kuri Radio Shema FM Samerana muri komine n'intara ya Rumonge. Ijoro ryiwe rya mbere mu gashoro k'igipolisi mu Rumonge. Mumenyesha makuru akaba yahagaritswe ku mutahe w'umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Rumonge nk'isaha 12 z'umugoroba, aho yabajijwe n'icariho c'uyo mushikirizamanza imbere y'uko ajanwa mu gashoro k'igipolisi aho mu Rumonge. Ubuyobozi bwa Radio Shema FM bwemeza ko Phineas Ndayishimiye yitwariwe abanyene Radio Izere FM isanzwe isamirana nayo nyene mu Rumonge kujanye n'ubutumwa bwaciye ku rubuga rwa Facebook rw'uyo mumenyesha makuru. Ubutumwa uyo mumenyesha makuru yavuze ko atazi uwabwanditse kandi ko bari uwinjiye kuri urwo rubuga rw'akandiko. Ubwo butumwa bwasaba abahora bafasha mu buryo Radio Izere FM kwimuka kuri Radio Shema FM. Ubuyobozi bwa Radio Shema FM bukaba busaba ko umenyesha makuru yorekurwa agakurikiranwa yidegemvya, ubutungane nabwo bukisunga amategeko kandi kumviriza impande zose wagerewe n'icaha akagihanirwa. Umuyobozi bw'Radio Izere FM babijejwe ico bavuga bamenyesha ko ataco bashikiriza kuri dosiye ikiri mu butungane, ko borendira ubutungane bugakora. Mu nyuma rero hakazova hamenyekana umuco kuri ivyo vyose biriko biraba kuri uyo mumenyesha amakuru. Tuvuge hagati y'u Burundi na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo byasubiye kurekurirwa kwinjira muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ivyo nta bindi ni ibinyobwa bihinguwe n'ihinguriro Braludi byongeye kwemererwa kwinjira mu gihugu kibanje ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biciye ku kivugo ca Rumonge guhera kuri uyu wa mbere. Mu badandaza b'ibinyobwa bya Braludi ku kivugo ca Rumonge bakamenyesha ko abategetsi bo mu gihugu ca Kongo basubiye kwemerera ko ivyo binyobwa vyinjira muri ico gihugu. Abadandaza rero bagashima ko ihanahana ry'ibidandazwa biciye aho ku kivugo ca Rumonge rigiye gukomera. Abasanzwe ihereza ibinyobwa bya Braludi bafise impungenge ko bigiye gukena, kabasaba ihinguriro Braludi gukora ibinyobwa bikwiye kugira bikene hagati mu gihugu. Ni mu gihe haciye n'ikiringo ubutegetsi bwa Kongo bwafashe ingingo kubuza ibinyobwa vyahinguwe na Braludi kwinjira muri ico gihugu, kuko nyagiye muri Kongo bakunda kwereza ibinyobwa bihinguwe na Braludi bigatuma amahinguro yo muri ico gihugu akora ahomba. Ndabakengurukiye cyane mwe mwakurikiye byinshi twashikirije uyu munsi wose. Uzocikwe nandi yo tuzoshikiriza ku munsi w'ejo mu bisata bigiye bitandukanye. Ndagusaba kugira uvyonde kuri subscribe cyangwa sabone utari wafyonda ko ubuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tushikiriza. Mane bahezagire.